Reka nsubire ndaguhe kaze nshuti munywanyi wacu ndaguhe mwiriwe canke mwaramutse bivanye naho umereriye kuri mwese mumviriza amakuru dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndababwira ukuri aka kanya amakuru akomeye cane yejeje kudushikira na makuru ateye ubwo nyuma yuko abene igihugu bariko barabaza niba umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yoba agihema canke yoba yaritavye umuremyi. Ni nyuma yuko yaheze imisi itari mike y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ataboneka ngaha mu gihugu c'u Burundi, ariko turagarutse ngo tubashitse ko ukuri aho umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu nubwo amagara yiwe amerewe nabi. Biravurwa rero yuko nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu ngubu hari amakuru akomeye cyane ahejeje gushika, tugira ngo yose tugaruke ko mu buryo bw'idonido. Bikamunyuma zuko gushika ubu umukuru w'igisirikare c'u Burundi General Prime Niyongabo nawe nyene ahejeje kuva mu gace na cane ko ari gutangaza ibijanye n'ubugwayi bw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye. Bamwe rero batanguye kubaza ibijanye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye mu gihe rero ahejeje imisi itari mikeyi aremvye cane. Amakuru rero akomeye cane adushikiye arateye ubwoba, ari nayo nyene tugira ngo yose tuyagaruke ko mu buryo bw'idonido. Bikamunyuma zuko turi buze no kubashikiriza ayandi makuru akomeye cane kwitangazo giturumbuka ryo barihejeje gusorwa n'igisirikare c'u Burundi, na cane ko mu gisirikare c'u Burundi ho nyene hariko harabonekamo indyane zitagira uko zisa. Ni munyemere rero nshuti banywanyi bacu ndabaye ikaze kuri mwese mumviriza amakuru yacu muherereye irya nino ku migabane y'amakungu ya kure, abatwumviriza muherereye irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Ndagwa ikaze nshuti munywanyi wacu kuri wumviriza amakuru yacu uherereye nga mu gihugu ciza c'u Burundi mu makomine agiye atandukanye mu bisata bitandukanye vy'igihugu, abatwumviriza muri nga ku mugwa mukuru wa politiki Gitega, na mwese muherereye irya nino mu gisagara c'ubudandaji, abari mu makomine agiye atandukanye mu ntara zitandukanye nka za Muramvya, abari mu Kirundo mwese turabaye ikaze muri aya makuru akomeye cyane adushikiye aka kanya. Reka rero nsubire ndagukengurukire cyane nshuti munywanyi wacu kuri wayije gupyonda ijambo sabone, kuba tarabikora akaniko karyonda gusoma muri kamusi iyi video urabanditse ijambo sabone pyonde ko uracaho narakazujya nawe nyine pyonde ko hama tuje turabana mu makuru n'ibigando dutambutsa kuri Burundi News TV. Ndabibutse yuko aya ari amakuru avurwa mu bisata bitandukanye, gisata ca politiki, umutekano n'agateka zina muntu, mukatorezwa n'umugwa amenyesha makuru umuhinga akorera nga mu gihugu ciza c'u Burundi n'abandi bakorera irya nino mu karere k'ibiyaga binini. Gushika ubu rero ni munyemerere ingingo nkuru tuzitangurire ku makuru akomeye cyane yejeje kudushikira nga mu gihugu cacu c'u Burundi, nyuma yuko bejeje kumenyekana yuko umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye ari mu mazi abira. Amakuru akomeye cyane yejeje kudushikira na makuru ateye ubwoba. Aka kanya umwanya ku mwanya igisirikare c'u Burundi kirashobora gutangaza ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Ni nyuma yuko ariko harahirahizwa gutangazwa itangazo rikomeye cyane ariko binyujijwe ku maradiyo atandukanye atari ku imbonesha kure y'igihugu RTNB. Amakuru rero akomeye cyane ajeje kudushikira General Prime Niyongabo umukuru w'igisirikare c'u Burundi ajeje gushikiriza amajambo akomeye cyane, ari nayo tugira ngo dutangurire ko kandi tubashitsa ko uburyo bw'idonido. Umwanya ku mwanya kuko yabishikirije turashobora gutangura ikigandaro mu gihugu cose nyuma yuko urupfu rw'umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye rutanasigaje indwi zishika zibiri. Ivyo rero yabivugiye mu ikambi ikomeye cyane aho gushika ubu ngo General Prime Niyongabo we n'abasoda Burundi batahutse bava muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Hari amakuru akomeye cyane bayejeje kumushikiriza nawe nyene ubwiwe atarazi. Bikavurwa yuko rero amasezerano umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yagiranye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi aka kanya yoba ahejeje kumushikana aho umwansi ashaka. Umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye yama yibonekeza mu bikorwa bitandukanye na cane ibijanye no kuvuga ariko atagushira mu ngiro. Ivyo rero bikaba bishikirizwa n'abasoda b'u Burundi n'abandi batandukanye mu bisata bitandukanye, na cane abahinga mu vyerekeranye na politiki, boba abavuga rumwe n'ubutegetsi canke abatavuga rumwe n'ubutegetsi. Amakuru rero dufise yo kwizerwa tugira ngo yose tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Ndababwira ukuri umubano uri hagati y'igihugu ciza c'u Burundi urakwegeye akarambara umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yuko gushika ubu ngubu yavuganye na mugenzi we Felix Antoine Tshisekedi. Gushika ubu rero hari hategekanijwe umubonano uri hagati y'abo bakuru b'ibihugu vyompi, ariko amakuru akomeye cyane ava mu biro vy'umukuru w'igihugu aremeza yuko Felix Antoine Tshisekedi atabaye ashikira aho umukuru w'igihugu nyene cubara General Major Evariste Ndayishimiye arembeye. Gusa rero ku telefone ngendanwa hari
amajambo akomeye cyane na cane zimwe mu nderetse mu biro vy'umukuru w'igihugu zejeje gushikiriza mu gisoda c'u Burundi na cane ko hari amakuru abanyagijwe na cane bica vyumvikana yuko umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye gushika ubu nga mu gihugu caciza c'u Burundi ata muntu numwe afise wo kwizerwa. Amakuru rero dukura mu biro vy'umukuru w'igihugu arateye ubwoba, ni munyemere rero tuze kuyagaruka ko mu buryo bw'idonido. Turaza kugaruka ku majambo akomeye cyane kuri radio n'imbonesha kure vy'igihugu bahejeje gushikiriza na cane ko bamwe mu bamenyesha amakuru bakomeye batanguye kumviriza ibijanye n'itegeko rikomeye cyane General Prime Niyongabo umukuru w'igisoda nga mu gihugu c'u Burundi yoba agiye gushikiriza. Amakuru rero dukura mu bahinga mu vyerekeranye n'amagara y'umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye ku bw'amasoko yacu y'ibanga aremeza yuko umuhinga mu vyerekeranye no gukurikirana amagara y'umukuru w'igihugu aturuka mu gihugu c'Ubwongereza gushika ubu ngubu umuhinga azwi ku izina rya Jire yahora yita ku gikomangoma nanone bitandukanye muri ico gihugu. Amakuru rero akomeye cyane tugira tuze kugaruka ko turaza kuyabashikiriza mu buryo bw'idonido tubashitsa ko amajambo akomeye cyane avurwa ku magara y'umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Umutekano wongerejwe na cane ku itegeko ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angeline Ndayishimiye ndayubaha. Amakuru rero yandi munyemere tuze kugaruka ku makuru akomeye cyane ariko aravurwa hirya nino muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo nyuma yuko umwari wa M23 ufashe ingingo ikomeye cyane ku butegetsi bwa Gitega. Umwanya ku mwanya turashobora kumviriza inkuru iteye ubwoba, ni nyuma yuko uyu mwari wa M23 warahiye ukarengwa yuko utozosubira mu nyuma yuko igisirikare c'u Burundi naco nyene gejeje gufata ingingo ikomeye cyane yo kugumuka ku bajenerali bakirongoye. Bikavurwa yuko rero abasirikare 147 nkuko twari twabibashikirije aribo nyene bapfungiwe i Bujumbura. Gushika ubu rero umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye ubwo banigishikane vyose na cane ko umwanya ku mwanya igisirikare catangaza ijambo rikomeye cyane. Umutegetsi canke umukuru w'igihugu vy'imfata kibanza yoba agiye gutangazwa umwanya ku mwanya. Abene igihugu turategereje radio n'imbonesha kure vy'igihugu kugira ngo bishikirize ayo makuru akomeye cyane ariko arakwiragizwa irya nino ku mbuga ngurukana bumenyi. Amasoko yacu mu gisirikare aremeza amakuru akomeye cyane tugira tuze kugaruka ko mu buryo bw'idonido. Ni munyemere rero nshuti banywanyi bacu amakuru yacu tuyatanguriye ku makuru akomeye cyane mbere yuko tubashitsa ko aya avurwa muri politiki. Ni munyemere rero amakuru yacu tuyatangurire kuri aya makuru akomeye cyane avugwa irya nino mu bisata bitandukanye vy'igihugu. Mu nyuma turaza kugaruka ku makuru akomeye cyane avugwa kuri ibi rero tubabwiye mu funyo. Munyemere rero amakuru yacu reka tuyatangurire ku makuru akomeye cyane ahejeje kudushikira mu gihugu c'u Burundi. Gushika ubu ngubu biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyene c'Uburundi General Major Evariste Ndayishimiye ataco ashoboye na cane ko yibonekeza mu bikorwa bitandukanye vyo kuvuga ariko atangiro nani vyo rero gushika ubu ngubu vyatumye umukuru w'igihugu atazirwa vuvuzera. Vyaravuzwe rero n'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndakugarika nyuma yuko n'umushikiranganje wa mbere General Alengiyome Bunyoni yari yabimutaziriye ariho nanone ico caha yaciye acyagirizwa. Amakuru rero akomeye cyane nyuma yuko gushika ubu ngubu atakurya umunwa baracoceye na cane barakeneye ubufasha bwihuta. Abo rero ni abana baheruka gukurwa mu ibarabara ngo bumirirwe mu kigo c'imihisha mu ntara ya Cankuzo nanone nkuko ku mutumba wa Munzenze aho bazotegurirwa kwigishwa imyuga. Gushika ubu rero ivyo byose vyarakozwe ariko ibijanye no kubatunganiriza kugira ngo bigishwe barategereje barahevye. Rero twarishikiye kuri ico kigo turaganira n'abaherereye muri ico gisata kandi turibonera ko abo bana nanone bababaje. Kuri ubu ngubu rero barekuriwe gutembera hanze y'ico kigo. Bikaba rero nkuko babishikiriza nkuko biboneka abo bana baracoceye cyane imbere ko hari n'abagenda batambaye imipira. Uretse rero ivyo hari n'abamaze guterwa n'udukoko twinda nanone kubwo badashobora guhindura impuzu. Ayandi makuru rero bikavurwa yuko muri make impuzu bavanye buriranye imodokari i Bujumbura nyuma yuko boshika ngaho aho baherereye muri Cankuzo niko bivurwa yuko izo mpuzo arizo bakirimwe. Uretse rero abazana none baraja guca ingero mu dukorwa dutandukanye duto nko kwegeranya inkwi, ukugabana imirima no kubagara imirima mu bisata bitandukanye bakaronka utwo duhuzo. Ayandi masoko akemeza yuko nkuko twabivuganye na bamwe muri abo bagabo
biravurwa yuko twavuganye n'umwe mu bagabo bashika ku 10 n'abana babo bafashwe bariko barayerayera mu gisagara ca Bujumbura, ariko rero bakaba bamenyesha ko ubuzima indani mw'ico kigo bugoye cyane. Imbere ngo abigeme n'abakenyezi bafashwe batembereza ivyama barimwo, nanone bahitamwo kuja mu buhumbu kugira ngo baronke nanone ibimara ubukene. Uwitwa rero Yohani asaba abashikiranganje begwa n'ico gisata nanone n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye niba yoba agihema kuhashika kugira ngo barabe neza ibijanye n'ingene abo bana b'u Burundi baba babayemwo. Nayo rero kubijanye n'imyuga ngo nta mwuga n'umwe barigera bariga nyuma yuko boshikirizwa muri ico kigo, kandi bavanywe mu mabarabara atandukanye mu gisagara ca Bujumbura, ariko bariko barabwirwa yuko bagiye kwigishwa ibijanye n'imyuga izobafasha mu kwiteza imbere muri kazoza yabo. Nyuma yuko rero hari n'ayandi makuru akomeye cyane, urunani rw'amashiramwe aranira agateka k'abana FENADEB rubona yuko mu Burundi hakiri intambamyi nyinshi zituma amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme abandanya guhishinja kandi gushinga imizi aho guhagarara burundu. Ni nyuma yuko rero mu itangazo ku binyamakuru bitandukanye urwo runani rwasohoye kuri uyu wa 11 Kigarama umwaka wa 2023 riraheza na cane cya kiringi c'imisi 16 nanone yahariwe kugwanya ayo mabi. Rutanga rero uturorero twerekana ko hakiri agahe nanone kugira ngo amabi akorerwa abakenyezi n'abigeme arandurwe n'imizi. Ni nyuma yuko rero ngo abakorewe ihohoterwa rifatiye ku gitsina biracabagora na cane ko bariha amafaranga menshi yo kwiyunguruza mu gihe bo bariko bararondera urupapuro rwemeza yuko bakorewe ivyamfurambi. Nyuma yuko rero rikaba rigurwa amafaranga ari hagati y'ibihumbi 10 n'ibihumbi 30 vy'amafaranga y'u Burundi. Ni mu gihe rero uwakorewe ayo mabi afatiye ku gitsina aba yakorewe n'umubanyi, aheshi baraheza bakumvikanira mu rufuri canke mu kinyegero, maze rero uwakoze amabi agasanga ntakubiswe intahe nanone mu gahanga hisunzwe amategeko. Nayo ayandi makuru akomeye cyane je kudushikira si bitoro gusa mu gihugu c'u Burundi, mu gihe iki kibazo cyari cyafashwe mu minywe n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye, ariko gushika ubu ngubu kikaba kiriko kiribonekeza ngaha mu gihugu c'u Burundi. Ni mu gihe rero mu bice bimwe vyo mu gisagara ca Bujumbura no kuronka amakara ni ugutonga umurongo. Haraheze imisi itari mike hibonekeza ubukene bw'amakara mu bice bimwe vy'igisagara ca Bujumbura, aho usanga ahahora hadandarizwa imifuko y'amakara hagarara canke hakaboneka make cane. Ni nyuma yuko hari n'ibindi bibanza bimwe vyugaye kubera bitakironka amakara yo gucuruza. Bamwe rero mu baguzi twaganiriye gushika ubu ngubu kuri iri genekerezo rya 11 Kigarama mwaka wa 2023 tubasanze mu makaritsiye atandukanye ngaha mu gisagara ca Bujumbura, bavuga yuko bitoroshe kuronka amakara muri kino gihe ibitoro vyadoze. Ni nyuma yuko rero ngo naho bishitse akaboneka ngo kugira ngo bayaronke babanza kuyatondera ku murongo, kubera rero ubwishi bwaba bariko barayagura nk'uko bishikirizwa nabo bacururiza ngaho muri ivyo bisagara bitandukanye. Nk'uko rero babandanije ngo ibiciro vyaranonye na cane siko gutuma umwana, ahubwo rero amakara y'igihumbi adashobora no guhisha ibiharage, kugira ngo umuntu nanone kugira ngo umunsi uhere bigaca biba ngombwa yuko gushika ubu ngubu bagura amakara y'ibihumbi 3 vy'amarundi canke arenga bivanye n'ivyo batetse. Ahandi naho rero babacuruza ngo hariho abatagitanga ay'igihumbi na cane ko baca bahera ku mafaranga ashika ku bihumbi 2 kudoga. Rero abandanya bamenyesha yuko umufuko bahora barangura amafaranga 55 vy'amafaranga y'u Burundi ubu bawurangura ayari hagati y'ibihumbi 75 nyuma yuko gushika ku bihumbi 80 vy'amafaranga y'u Burundi canke rimwe na rimwe akanarenga. Abadandaza rero ibi vyose rero vyaratunguranye n'ikena ry'igitoro na cane vy'amazutu, nkuko nanone bishikirizwa nabo badandaza bo muri ayo makaritsiye atandukanye. Ni munyemere rero nshuti banywanyi bacu nkuko twebabwiye mu finyo amakuru yacu tubandaririze ku makuru akomeye cyane je kudushikira. Abene gihugu bo ngaha ku mugwa mukuru wa politiki barajeje kudushikiriza amakuru akomeye cyane, bariko baribaza niba umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba agihema. Ariko ukuri guhari umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye aracahema na cane ko bica biboneka yuko nubwo aremvye cyane atani ingingo ikomeye cyane arashobora gufata mu gihugu c'u Burundi, mu gihe ibihanganye nka General Prime Niyongabo w'umushikiranganje wa mbere Gervais Ndirakobuca batazira ndako
Rugarika we n'ibindi bihanganye bitandukanye vyishinze kandi vyinyegeza umugambi ukomeye cyane wo gutembagaza ubutegetsi. Gushika ubu rero ubwoba n'igishikani vyose umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye arafise ubwoba bwo gusohoka ku kirimba ciwe gerereye Igitega. Amakuru rero akomeye cyane yejeje kudushikira nuko umutekano gushika ubu ngubu wongerejwe guturuka ku igenekerezo rya 4 Kigarama umwaka wa 2023 ubwo umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yaganuka avuye muri Dubai nyuma yuko yaravuye mu gisagara ca Dubai, ariko bikavurwa yuko yari bwategekanywe kuganuka mu gihugu c'u Burundi ku igenekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2023, ariko yagarutse gihutihuti na cyane ko hari yatanguye kumvikana umugambi ukomeye cyane wo kumutembagaza. Nibwo rero umutambukanyi we umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayuba yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kuganukana umutambukanyi wiwe ari we nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Iyi ngingo rero ikaba itaravuzwe ko na rumwe n'abatari bakeyinga mu gihugu caciza c'u Burundi na cyane mu bihangange abo mu biro vy'umukuru w'igihugu mu gihe iyo ngingo yari yafashwe batategujwe. Abo ku kibuga c'indege citiriwe Mekiyo Ndadaye i Bujumbura baratunguwe cyane no kubona indege izanye ishikanye umukuru w'igihugu caciza c'u Burundi nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye i Bujumbura. Nyuma yuko atari agakuru bari bafise, bamwe rero bari batanguye kwikekwa yuko yoba ari umwasi aturutse irya nino. Rero ayandi makuru uko twebabwiye mu funyo twababwiye amakuru akomeye cyane ajanye n'umugambi wo gutangaza ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu. Umutambukanyi w'umukuru w'igihugu Angel Ndayishimiye Ndayubaha ibibazo vyose biriko biraboneka yaciye avyifatira mu minwe na cyane ko ari nayo mvo ubutunzi bw'u Burundi ibikorwa bitandukanye vyose birameze nk'ivyahagaze kuva umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yohabwa ishano. Amakuru rero dufise biravurwa yuko umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye icahitanye umuhisi perezida Petero Nkurunziza ari naco nyene coba kigira gihitane nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Ayandi makuru rero akemeza yuko bagiye gusohoka itangazo giturumbuka na cyane ko rigiye kuva mu biro vy'igisirikare. Bivurwa yuko iryo tangazo ari ritariko riravurwa ko rumwe n'akarwi kishinze gutembagaza ubutegetsi bwa nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Mu masaha rero ya mu gitondo niho hasohowe itangazo gihutihuti, ariko gushika ubu ntiharamenyekana uwo bayoba yaciye afuta iryo tangazo. Bica vyumvikana rero yuko gushika ubu ngubu n'umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye akiriho abasirikare baba bamushigikiye, nubwo bivurwa yuko igisirikare c'u Burundi hafi ya cose bo basirikare bari ngaho mu gihugu c'u Burundi abarungitswe mu ruhande muri Republika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, abarungitswe muri Somalia n'abandi barungitswe mu bisata bitandukanye. Gushika ubu rero bose biyongoye ku karwi ko gushigikira umukuru w'igihugu nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye. Umwanya ku mwanya rero inkuru mbi turashobora kuyumviriza ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu nkuko twahora tubibabwira. Umunsi ndabibutse yuko twarababwiye umunsi twababwira urupfu rw'umuyisi Petero Nkurunziza abenshi batanguye kuvuga yuko bwoba ari ububeshe. Twabibashikirije ku igenekerezo rya 6 Ruheshi umwaka wa 2020 bidatevye gatoyi amasaha makeyi ku igenekerezo ry'indwi niho umukuru w'igihugu nyenicubahiro umuyisi Petero Nkurunziza yaciye yitaba umuremyi, ariko abari bamwegere baciye bahisha ayo makuru babitangaza ku igenekerezo ry'8 Ruheshi umwaka wa 2020. Ayo makuru rero twarabibashikirije ndababwira ukuri nibiri ko biraba mu gihugu c'u Burundi ataho bitaniye n'ivyabaye muri iyo myaka iheze, na cyane ko ibigiye gushekera nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye birateye ubwoba nkuko amasoko yacu mu gisirikare c'u Burundi no mu biro vy'umukuru w'igihugu avyemeza. Ni munyemere rero tuze kubandanya ku makuru akomeye cyane avurwa ku mwari wa M23 nyuma yuko arahiye ukarengwa yuko utozova mu bice bitandukanye wafashe. Ni nyuma yuko rero birumvikana na cyane ko umwari wa M23 urafise ico ugwanira, ariko abasirikare nk'ubu Burundi nanone turabakengurukiye cyane kuko bahejeje gutahura yuko bariko baragwana urugamba rutaruru rwabo, bariko baragumukana cyane nkuko amasoko yacu abimenyesha. Abasirikare mu Burundi rero bapfunzwe kurongo ubu rero bapfungiwe akarenganyo nkuko bitangazwa na bamwe mu bihangange bitandukanye. Nawe rero uravye neza mwene gihugu uri kumviriza amakuru yacu, ibi rero ntibikwiye kuba umwene gihugu canke umusirikare w'u Burundi yopfungwa kuko yanse kurwana urugamba
rugamba adatahura. Gusa rero abasirikare bafatwe nk'akarorero kuko bakoze igikorwa gitandukanye c'ubugabo kigaragaza yuko ari intwari z'igihugu banze rero gupfira mu idarapo ry'igihugu ca Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo, banka gupfira muri uwo mwambaro. Niyo mpamvu baciye bafata ingingo ikomeye cyane yo kwanga kusubira ku rugamba. Bararahiye rero bararengwa yuko batazosubira ku rugamba kugwanya umubare wa M23, nubwo rero hari ayandi mabatayo asigaye muri ivyo bisata. Biravurwa yuko rero gushika ubu ngubu ho bagiye kurungikwa ibimodokari. Gushika ubu rero bikaba bivurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nubwo arevye cyane ariko muri politike ariko arabandanya mu gukora ibintu bikomeye cyane. Biravurwa yuko nubwo umwanya ku mwanya arashobora gukurwa mu burongozi, harashobora gutangazwa ikudeta ku radio n'imbonesha kure vy'igihugu, ariko hari amakuru ariko arakwiragizwa irya nino avurwa yuko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye yoba ariko aragirana ibiganiro ku telefone ngendanwa n'umukuru w'igihugu ca Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Amakuru rero turibuze kubandanya tukogira ko amatoza, turaza kubandanya tuyabashitsa ko mu buryo bw'idonido ko kabamenyesha amakuru bacu b'abahinga bakorera mu biro vy'umukuru w'igihugu bariko barabandanya badushikiriza amakuru. Ni munyemere rero tuze kubayagaruka ko yose mu buryo bw'idonido tubashikiriza kandi dutanga umuco kubejeje imisi itari mikeyi. Ndabibutse yuko ibihugu bibanyi bitandukanye vyivanze muri ibi vyose biriko biribonekeza mu gihugu c'u Burundi, na cane ko umukuru w'igihugu Nyenicubahiro General Major Evariste Ndayishimiye nyuma yo kumvireza yuko Felix Antoine Tshisekedi ariko yibonekeza mu majambo akomeye cyane arashobora no gukwegera igihugu cyacu c'u Burundi akarambaraye, umukuru w'igihugu yaciye afata ingingo ikomeye cyane yo kwifatira ibibazo vyose mu minwe. Batanze rero gasopo ku gihugu cyacu ciza c'u Burundi ijanye n'ibiriko biraboneka muri Repubulika Iharanira Intwaro Rusangi ya Kongo. Ndabibutse yuko rero turibuze kubigaruka ko mu yandi makuru akomeye cyane. Ntimuje kure ibiganiro vyacu nakagaruka, umwanya ku mwanya turashobora gutangura ikigandaro nyuma yo kumvireza ijambo rikomeye cyane rya General Prime Niyongabo. Turaza kugaruka tubashitsa ko ayo makuru nandi twabateguriye. Iyi ni Burundi News TV.